inshuti bavandimwe mudukurikiye ku ijwi ry'Amerika turabashuhuje. Ijwi ry'Amerika tugiye kuganira na bamwe mu badukurikiye. Mugenzi wacu utubereye mu Rwanda Jean-Claude Mwambutsa aratugezaho ikiganiro. Nk'uko bigaragara imihanda yose y'umujyi wa Kigali bamwe batangiye kwambara amakanzu, abandi ingofero sidija mu mpanga, ababyeyi bitandiye abakobwa ndetse n'abana, imikeka amatapi bayitwaye mu ntoki bari kwerekeza kuri tapi rouge ahari kubera igikorwa cyo gusoza igifungo bari bamazemo igihe. Ubu ni ukuvuga ngo abasilamu bose yewe n'utari umusilamu benshi bagiye bahindura amazina kugira ngo baze kwibonera uko barya umuceri. Ibyo kandi bikurikirwa namwe twagiye tuganira bavuga yuko abenshi uyu munsi cyane cyane ku bakristu imbabura agomba kuzimanika bakwerekeza iyo abasilamu batuye. Ikigaragara nuko leta y'u Rwanda iha agaciro umuntu wese usenga, ikamaze gushyiraho konji yemewe. Imihanda yose irafunguye, urimo kuzenguruka ukibaza nimba umujyi wa Kigali utuje ari abamarayika bawusuye, ariko ugasanga ari abasilamu bamaze kujya gusenga. Ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibya leta n'ibyigenga byose byerekejeho amaso kugira ngo bikorwe neza. Jean-Claude Mwambutsa, ijwi ry'Amerika, hafi n'umusigiti w'Amajengu i Nyamirambo. Ni mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa turi kuganira. Ijwi ry'Amerika kandi jewe ndi Robert Patrick Misigaro, turaza kuganira na bamwe bari Aline Kabatesi uri Bujumbura. Izi ni inkuru mujeje kuza murakurikira ku ijwi ry'Amerika, ariko ingo turiko turatazira abatamugarukana n'abapfasoni, abakenyezi n'abashinga nahe bariko barasigura ko mukama yagize ikigongwe. Nkuko abamizirima bariko barabivuga ko vyogenze neza, barakurikira ingene bariko barasoza umuhango wabo Raidi Ndogo. Izo kandi biriko birakurikirwa n'abatama ku isi yose. Ibitangazamakuru bitandukanye yaba na Royal TV irikira agaciro abantu bariko baratwenga. Amabarabara ni bibibi, imiduga yose iriko ngaho, igipolisi kirongoye imiduga irikererekeza aho bagomba gusangirira. Abandi bariko barabaga impene, amaspaghetti, amakoto ndetse bayatekesheje, bariko barafite n'ibiraya iyo mu ngo zabo. Mugenzi wacu ariko araganira nabo arasigura uko vyogenze, hariko umwe mu baturutse imirenge w'umunyamurenge aravuga ko ibi atarabimenyereye i Rwanda, agishikayo yogira batanze konje koko. Naje mpaye mbona baza bagira ukuntu bagira ibikorwa byabo, ariko naza nibaza ngo baje abantu bose bama baje hehe, abandi bama basigurira ngo byorokoze, ngo ariko baza babibona ngo ubujo basoza igifungo cyabo. Ndi nkuko natwe twama twiziza Noel tukaza twiziza n'indi minsi nazafaza. Ibyo rero naza mvuga ngo ni mukama yabigize, sabwa ari twebwe urakabyare kandi mugira amahoro. Uwazaba umugenzi wacu ariko aravuga ko gishika Kigali ku kibuga kinini cya Kanombe atasiguye kuranka umuntu ariko ararabayo. Aline Kabatesi i Bujumbura.